nipima ibiro 48 undi hafi ibiro 70. Yesu yaragize neza nari inkoko zo muri Amerika ameze neza. Nariko ni bwa buntu bw'Imana. Urumva ni bwa buntu bw'Imana. Bene data ndagera ahantu ndaja mu bikorwa ndatangura ministeri abantu bambona hanze bambona umengo ndi successful mu kuba ndiko ndakora mfise ministeri mfise abantu benshi ndonyoboye ndi muri church ndiko ndigisha nsengera abantu barimo amadaimoni na ibikorwa ndiko ndakora byasa nibigaragara neza ariko mu mutima wanje nari naniwe nari ndushe nari ndemerewe kwa nako nkorera igikwa c'Imana ku musozi wa Sinayi nako ndagikorera muri Mose aho gukorera muri Kristo Yesu ndagera gihe ndananigwa ndibuka ko nageze mu mwaka 2008 ngira umupastori twakorana yari umupastori mukuru namwe marongozi mishengero ndamuhamagana ndamubwira jewe ndabivuyemo ibyo gukorera Imana ndabihevye ibikorera Imana biragoye numva Imana itanyemera numva Imana itankunda numva biremereye numva birananiye cyane hanyuma ahamagara mama pastor madamu wiwe nundi vuga butumwa twakorana mu ishengero yari umucuti wanje banjana muri patisserie ngira bavuze ati uyu muhungu arashonje amerewe nabi banjana muri patisserie bangurira omulette jambo fromage kabisa urimo na tomate ndakubita amata ikivuguto ndarya ndamererwa neza mugabo ibyo ndiko ndarya umutima wanje wari unaniwe wari uremerewe barambwira bati anje ibyo ukora turabibona ni byiza baranyereka ibyiza byose maze gukora mu ishengero abantu maze gufasha abagabo abagore abasore inkumi baranyereka ibyiza ariko pastori arambwira ati by'ukuri ntubihebe bandanya turi kumwe nawe wa musore wundi arambwira ubu n'umugabo nafise ishengero Burundi arambwira ati hanje ati Paul yabwiye Timoteyo ngo preach in season and out of season ngo mvuga ubutumwa bwiza mu gihe gikwiriye kidakwiriye bene data we yumva ko amfashije mugaje numva katamfashije ariko ro ndashima umwami Yesu uwo mwaka wa 2008 ndibaza camuhura n'umupastori n'umugabo w'umunyamerika ngaha muri Texas mu gisagara cya Kabiri aza kwigisha seminar n'umuntu yitwa René Brown n'umuntu yagiye muri za Kenya mu Buganda afite n'umuntu akora ibikorwa byinshi hirya no hino ku isi aza kubwiriza ubutumwa bwiza nk'uko naje ngaha akoresha seminar abapastori bavuga butumwa mu ishengero ariko jewe wari wayiteguye twatuzinanye ariko ntibari bantumiye batumira uwundi musore gusobanura gusemura hanyuma umusore aho gusemura akaja mu bagumuka biramugora kumva kwemera gutahura ibindi ko ndavuga by'ubuntu bw'Imana ngweka ngo ivyo bintu sivyo ariko arasemura umunsi wa mbere wa kabiri wa mutama umunsi wa gatatu aravuga ati eka jewe umuntu ntimumungarukanire nzanira uwundi muntu wa mupasiteri assistant w'iryo shengero w'inshuti yanje aravuga ati ndibuka ko ari umuntu twanje Michel arambwira ko adashobora gutakaza agakiza kuko nico kibazo gikomeye cyane ico nari naragitahuye ko jewe ntashobora gutakaza agakiza kandi ndazi ko ariyo challenge abantu benshi mufise ngo can I lose my salvation ico nari nagitahuye mu mwaka wa 2003 nsomye igitabo kiraho ndagifata ndakigumye ibindi byose canigumira ku musozi wa Sinayi hanyuma uwo mutama arigisha nza kwinterpreter umunsi wa gatatu kandi baranamemba urazi kwakira ubuntu bw'Imana bariko baraguhemba mpembwa amadolari 50 ku munsi ndi mfise note bene data ndicara uwo mutama arigisha uko yigisha nkumva ibintu byose ateranya ibintu nahora mfise ku ibibazo iyi mirongo tuko turasoma numva arabisobanura bwa buruhe ko yavuga niko numva bugenda buransokamwe bumvamwo bwa bwoba nanifise bwo kuja mu gudashimisha Imana numva bunsokamwo gutahura ko ndi umukiranutsi atari kubera imirimo yanje ariko kubera Kristo Yesu ari muri jewe bihinduka kuri mu buzima bwanje bene data duheza ku munsi wa gatanu imisi 3 nahindutse arambwira ati wa muhungu we nagukunze ndashaka tujana ingozi bamwe murahazi ni hafi y'u Rwanda ati ndashaka ingozi nzoja kugisha seminar y'abapastori hanyuma tudugana ingozi ati kandi nshaka ari wonsobanurira Imana yamezagije capacity yo gufata imirongo myinshi ku mutwe tudugana ingozi iyo seminar turigisha niho umwami yanyuguriye amaso aranyugurura amaso bene data aranyugurura amaso tugenda tahura ko ndi umukiranutsi kubera Kristo Yesu kubera ubuntu bwiwe maze kubitahura mu kwezi kwa 2009 candamanda hinduye aho nagira mpebe ministry aho nagira mpebe imirimo y'Imana ngo nigiye muri business
ahubwo ndabijamo cyane gushikaho uno munsi ndi ngaha muri Kentucky. Bakundwa bene data, umwami Yesu ashaka ko mutahura kwa bamwe mwabo mbikigora ko mwakiriye ubuntu busesekaye muri Kristo Yesu. Ubuntu si ikintu ngo ndagisubiramwo naho kwibagirira ibyo sinavuze. Ubuntu si ikintu, ubuntu n'umuntu. Ubuntu ni Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Rero nimubifata nk'inyigisho z'inyaduka canke zizaduka nko mubivuga bamwe ariko mufate yuko ugwanje ubutumwa bwiza bw'ubuntu bakagwanya Yesu Kristo. That's it. Mose yari umuja, twebwe turabana. Umwanya wanje ko ndagerageza kukarikiya sindenze. Abandi aca bababwira bati ubu abantu bigisha ubuntu babwira abantu kuba mu byaha. Nibaza ko ico kintu mukimenyereye, bababwira mwibere mu ryame, mwibere mu byaha. Bene data, umuntu akubwira ngo ube mu byaha we ntabaho. I don't know, sinzi ko ari jeje ntavyo mvuga ivyo. Sinzi ko Riga nabivuga canke pastor canke undi wari hari muri ko kubivuga yaramenye Kristo. Eka namba ni igikoresho cy'umugwaniza akoresha kugira ngo abuze abana b'Imana kubohoka. That's why you don't have to give up mwebwe mwigisha. Bene data kandi ndabankuraje. Sababa mu mategeko aha. Ikindi kibazo ko bakora ibyaha ninde aba yagiye kubigisha ngo bakora ivyo nitwebwe tuba twagiye kubabwira ubwo buntu ngo gera mucumure. Eka namba bafise ibyo bakora bitari ivyo byinshi. Akosa umuntu abigisha ubuntu. Seka dusimbire muri Tito Kabiri. Tito Kabiri murongo wa 11 gushaka ku 15. Kena ubuntu bw'Imana butwigisha kugirisha akagimirimo myiza. Ubuntu bw'Imana nibwo butwigisha. Nta bundi butumwa bukwigisha ibyo ubuntu bw'Imana. Ndazi ko aya majambo mumaze kuyumva bamwe ngaha. Ariko reka tuyasubiremo kubwo abandi kumuraje kora bino video ikirafatwa. Tito, somera Tito Kabiri 11 gushaka ku 15. Tito Kabiri 15 Kabiri 11 yego numurongo numuntu yo kwigisha ku mwanya munini kandi ndawucisheko. Dusome Tito Kabiri 11 tugeze ku 15. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Iri jambo bose injira gato pastor turajana. Iri jambo bose ni jambo abantu baharira ko cyane. Hari abavuga bati bose nabatoranijwe, the elect. Aha tugiye muri ibyo bita election predestination Calvinism n'ibindi sivyo shaka kuvamo. Ariko jeje mbona cyo nizera ko Imana Kristo yapfiriye isi yose. Yohani wa mbere igice ca kabiri murongo wa mbere n'uwa kabiri. 1 John chapter 2 verse 1 and 2. Haba ko Kristo yapfiriye isi yose. Rero ubuntu bw'Imana canke Kristo Yesu aho nza gushira ijambo ubuntu muze murashira Yesu. Ubuntu canke Yesu yaraserutse azanira abantu bose iki agakiza. Salvation, agakiza ni gukingirwa, ni gukugwa mu rupfu tugashirwa mu bugingo. Ibyo nta wundi muntu yabikoze Mose navyashoboye. Kristo Yesu wenyene niwe yabituzaniye kubw'ingabire n'ubuntu bwiwe. Amen. Bwaraserutse buzana bose agakiza. Aha. Butwigisha. Aha. Ubuntu bw'Imana ni iki? Numwigisha. Grace is a teacher. Yes. Ubuntu bw'Imana numwigisha kuko Yesu numwigisha ni rabbi. Hallelujah. Amen. Inashaka kuzana ikintu kitatwigisha. Rero ubuntu bw'Imana canke Yesu Kristo numwigisha. Reka mwumvirize rero cyo Yesu canke ubuntu bitwigisha. Mwumvirize. Butwigisha kureka kutubaha Imana. Aha, ikintu ca mbere butwigisha kureka kutubaha Imana. Ubwo butumwa bwiza bwa Yesu canke bw'ubuntu butwigisha kureka kutubaha Imana. Nirare ry'ibyi. Nirare ry'ibyisi, irare ni iki mbega? Urukundo rurengeje urugero. Yes. Urukundo hari abantu bakunda amafaranga kuko atacatokora. Iryo nirare ry'amafaranga. Abumwesukuru akabeshagira iki? Urukundo rw'isi rero. Hari abantu afite urukundo. Je nari muri abo kera. Yeah. Bukatwigisha kujya twirinda. Bukatwigisha kwirinda. Cya gatatu butwigisha ni abstinence. Kwirinda.
Grace, the true gospel of grace twigisha iyo ibyo dukiranuka kugororoka mu kirundi kugororoka twubaha Imana mu gihe cya none twubaha Imana in this time dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza uyu uvuga ibyo kandi ubibahugure urumva arikubwira Tito Pawulo amwandikira umubwiriza ubuntu bw'Imana bwaraserutse butwigisha ibi n'ibi kugororoka kwirinda kutiba kutabesha urabona ibintu byose kudakunda isi n'ibindi byose ubutumwa bwiza bwa grace rero bw'ubuntu butwigisha ibyo n'ibyo butwigisha abakundwa bene data ukubwira ngo bigisha abantu kwa mu byaha bene data ntiduhakana ko ari abantu bamwe bitwaza ubuntu bagaca baje mu ngeso baraharabo ariko ntibaba babutahuye utahuye grace utahuye Kristo agwanisha akagimirimo myiza uze ikimwe n'abatabwitwaza bakabikora ni bamwe bose so hari abantu bakubwira ngo turi mu gihe cy'ubuntu ngaha muri Amerika niho nkunda kubyumva mu bajene ahaba mu bintu bamubwira ibintu ukamuhanura akabwira ngo ngo turi mu gihe cy'ubuntu ndaje gusaba Imana ikigongo wrong that is not grace, it is disgrace subuntu nibitera soni n'uruntu mu kirundi ko tubyita ntibabe kibaye ubuntu n'uruntu okay so ubuntu bw'Imana nico buza gukora mu mitima yacu buza kutwigisha buza kudutoza indero eka rero tugende mu rundi ruhande ndiko ndasa n'urangiza inyigisho yanje iyo hageze mu byerekeye gukura mu gakiza naho gukura iyo tugiye mu byerekeye gukura mu gakiza kugira umuntu akure mu gakiza hari gihe tuba tuzi umuntu ari eloquent azi kuvuga hari abantu bafise personality bazi kuvuga umuntu agahagarara akavuga amasaha 8 abantu bakuma bamwumviriza Fidel Castro muramuze Fidel Castro muhisi wo muri Cuba ugiye aravuga amasaha 8 aho naguma ameze gutya ku mamashi bakoma induru itrero mu Budage mu yica abayuda ugiye yaravuga abantu bose akavuga ni Imana ivuze bagakoma masha abantu bose bishimye ko yarazi kuvuga mbega bakavuga ukuri eka namba tuza aba pastor aba apostle n'abandi tubona ngaha bakurwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi mbega nuko bariko baravuga ubutumwa bwiza eka namba nuko bakuze eka namba kuko kikwereka yuko umuntu akuze mu mwuka nuko yatahuye ko ari umugororotse ari umukiranutse ivyo nobereka imirongo bivuga abaheburayo 5 Pawulo sinzi ko ari Pawulo wanze abaheburayo aravuga ko icyerekana ko umuntu yakuze nuko yamenye ijambo ryo kugororoka kandi akarikoresha amen so umuntu ashaka kuba umu apostle doctor n'ibindi birebire ama professor ariko ari umubebe mu kigirika mwita nepios ari umubebe atari ko aravuga ibintu bya Kristo ariko acishamwe Yesu rimwe na rimwe akamuvuga akavuga Yesu ashimwe Yesu adufashe cyane akabaca avuga ibindi reka ndababaza ikintu ndagira ikibazo c'abantu bigisha abantu cyane mamaze ko n'abantu bavuga abantu cyane ubutumwa bw'abantu murabuzi ngo abantu bagukora ibi ngo baragira gukora imanza kubumva kandi ku mastati yanyu no genda ko benshi no usanga ari byo mu poster ngo abantu ngo baratuvuze ngo abantu barakuvuga bene data jiye mbonye umukozi w'Imana abwo n'umuvuga butumwa aguma avuga ngo abantu ndavuga umuntu n'umunepios n'umubebe ntazi ijambo ryo kugororoka iyo umaze kumenya ijambo ryo kugororoka ntusira kuvuga abantu usigaye uvuga umuntu ari we Kristo Yesu amen muvuga muti amen bazi uvuga Yesu nta mwanya mfise wo guposta ngo nakaramvuze I don't have that time nta mwanya mfise wo kwemeza abantu banyanka bashobora kunyanka it's their business kuko ndazi ko hari uwunkunda yitwa Yesu Kristo nta mwanya mfise wabyo hari ibisumba ari we Kristo rero icemeza ko umuntu yakuze ubuntu bw'Imana nibwo bwonyene buri capable kuguhagarika bugakuza muri Kristo Yesu reka ndabereka ijambo ry'Imana ndashaka usomere mu Kinyarwanda undi asomere mu Congereza pastor will you read for me Acts
20:32. Turabe Pawulo ngene avuga. Pawulo avuga gute? Kuvyerekeye gukura mu gakiza. Ukaba ushaka gukura mu gakiza mwene data, ugura umutima wawe ubuntu bw'Imana. Reka bwinjire. Reka neema ya Mungu yinjiye muri wewe. Somera. Chapter 30 verse 32. Ibyakozwe ni mu 2032. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo. Mbaragije iki? Imana. N'ijambo ry'iki? Ry'ubuntu bwayo. Y'ubuntu bwayo. Ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. Ijambo ribasha kububaka. Yes. Qui peut vous affermir mu gifaransa? Iryo jambo kububaka ni jambo kubakomeza. Somera mu Congereza twumve. Can you read for me please? And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace. I commend you to God and the word of his grace, which is able to build you up, which is able to build you up and to give you an inheritance among the saints, among all them which are sanctified. Amen. Urumva ko ijambo ry'ubuntu ariyo ryonyene rishobora kubakuza, kubakomeza, to build you up. Afete ni nk'uko umuntu aja muri gym. When you go to the gym, you are building up your muscles. You work out, okay? You work out, ugaterura, ugira push ups, ugira ibiki. You are building up your muscles. So ijambo ry'ubuntu bw'Imana niryo jambo ryonyene rikapabure kubakomeza, mukaba aba giants mu kwize, mukaba ibigatanya muri Kristo Yesu. Hallelujah. Amen. Mugakura. Niryo jambo ryonyene. Niryo Pawulo avuze asigisha ngaro ry'Efeso igihe yaragiye. Rishobora kuba umurage, inheritance among the saints. Kumbure bituzobivuga ko hanyuma. Reka dusimbe mu Baheburayo 13:9. Ndasaba Kinyarwanda n'Icongereza at the same time. Abaheburayo 13:9 ngira ndangize mu mwanya mutonya. Abaheburayo 13:9. Cyo nkundira ubuntu bw'Imana. Cyo nkundira ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana turazunguruka Bibiliya yose ko turabwigisha. 13 kangahe? 9. Turazunguruka Bible. Reka dusome Abaheburayo 13:9. Ntimukayobywe. Nimukagira iki? Ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka. Iyo ndi batwita entre ndio batwite kaca twumviriza kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana udakomezwa n'ibyo kurya kuko abitaye kuri byo bitabagiriye umumaro. Ntimukazimizo n'inyigisho z'inyaduka. Ntibavuze ngo ubuntu bw'Imana nizo nyigisho z'inyaduka. Bavuze za nyigisho zindi. Okay? Mu Congereza avuga gute? Be not carried about with diverse and strange doctrines. Diverse and strange. Bavuze ko ijambo doctrines, inyigisho nyinshi kandi zitandukanye zitarizo. For it is a good thing that the heart be established with the grace, now with the meats which have not provided them that have been occupied therein. It's good that the heart be established by the word of his grace. Muri make ni byiza ku mutima wawe, wewe uri kurankurikira muri kano kanya, ushikamishwa, uba established, uba affermi, ushukomezwa n'ijambo ry'ubuntu bw'Imana. Bisigura yuko c'est impossible yuko umwana w'Imana ahagarara neza mugakiza gakomera gashikama akaba built up akaba umuntu ahagaze mu kwize atigishwa ubuntu bw'Imana. Impossible. Ibyo akora byose bibari inkinamico mu kirundi ko tubyita. Zibari nguvu z'umwana w'umuntu. Ariko akora muri flesh, muri kameremere. Ashobora kuvuga agatitira agakoma induru akavuga amaharo y'igihumbi, tuzamura icubahiro tukasirimba tukibuka, ariko ari empty, ari ibintu bigaragara. Umuntu hahuye n'akantu gatonya kamunyiganyiza ugasanga ibintu birabaye nabi. Bakundwa bene data, ntimwe mu bantu bagwanya ubuntu bw'Imana, mwe mu bantu bakira ubuntu bw'Imana, ntimwe mu bantu bagwanya ubutumwa bwiza, mwe mu bantu babushigikira kandi babusengera kugira ngo abantu benshi babwumve. Reka ndangirize kuri mirongo ishika nk'itatu mu mwanya muto cyane.
ibyakozwe n'intumwa 20:24 ibyakozwe n'intumwa 20:24 kugira ngo hari abantu bavuga bati ngo burya butumwa bw'ubuntu Paulo nibwo butumwa yigishije kandi Paulo aravuga ngo umuntu atavuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu arakavumwa. Acts 20:24 Acts byakozwe n'intumwa 20:20 mu Kinyarwanda 20:24 ndashaka turabe ubutumwa bwiza n'ubuhe. What is the true gospel? Kadusome umurongo igice ca 20 umurongo wa 24 aravuga ngo ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri nje kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe urugendo rwanjye n'umurimo my ministry n'umurimo nahawe n'umwami Yesu uwo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana uwo guhamya ubutumwa bw'iki bw'ubuntu bw'Imana paravuga tubuzima bwanje aho yageragiye ni Yerusalemu ngo bamufate baje kumufunga bamujana i Roma bene data aravuga tubuzima bwanje subwa agaciro ku igikuru gikomeye kuri jewe nuko ndangiza my journey nkarangiza urugendo rwanje n'umurimo nahawe the ministry that I was given which is to testify to the gospel of God's grace. Yari yatahuye ku butumwa yahamaga ministry nimba Paul twemera yanditse ibitabo 13 muri Bibiliya ministry yarahawe ariyo gushingira intahe guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Twebwe turi bande tubwita inyigisho z'ibinyoma. Who are you? Reka mbaza abantu bakadukurira muri televiziyo. Who are you? Ushaka kwaduka ukabwira abantu inyigisho z'ubuntu n'inyigisho z'ibinyoma urinde. Ibi ndabivuganye umubabaro mwinshi kuko hari abantu bemewe muri community zacu bigisha benshi bavuga ibintu bitari byo bahagarara bagwanya ubutumwa bwizagira ibiganiro kubera insecurity no gushaka gutinya ko batagaza control bafise ku bantu. Idini cyo riza gukora riza gushaka control ku bantu. Ubuntu bw'Imana cyo buza gukora bujana abantu gukontrolwa na Kristo. Hallelujah. Grace itujana kuri Kristo Yesu ngo tuganze tuabiwa tukoresha kwa shatsi byashakiye. Paulo avuze ngo ubuzima bw'iyo ntiyaruye ko ari ubuntu bukomeye cyane kuko ateza kurangiza mission yiwe. Namamvuga ni nanje mission yanje niyi gushingira intawe ubutumwa bwiza bwa Kristo no matter what happens. Ndazi ko namwe nga muri no church yanyu ashimanikira bahagurutsa bene data amashengero nkaya si menshi ku isi. Let me say it. It doesn't matter ko muri abantu mutari benshi cyane ariko murarenga 10 murarenga 20 murarenga 2 3 you are enough kugira mu impacting kino gisagara cyanyu cha Kentucky. Don't give up my friends. Nimuhagarike nimucika intege abantu ndazi ko arababataye babahevye babaze. It's part of the calling. It's part of the calling. Ibyo bigizwe n'umuhamagaro mu gitabo cy'Abafilipi 1:29 ndibaza. Paulo avuga ngo mu byo twagabiwe muri Kristo sikumwizera gusa no kubabazwa tuzizina giyiwe navyo biri mu ngabire za mpwemu z'umwuka w'Imana kubabazwa uzira Kristo Yesu. Rero abantu baba baragutaye nibaze bagutuke baguhora ivyaha gusa uri mu manyanga eka baguhoye Kristo Yesu grace my friend be happy uri mu ruhande rwiza uri mu ruhande rw'Imana uri mu byabona vya Kristo ngaha kwisi ntucike intege. Kandi hari abantu batinya no gutakaza audience. Tunaratakaje audience bene data. Na mfise abantu bangurigira bene. Ariko the more nigisha grace niko umugugendura bamutonya bakwemera. Birababaza waramenyera audience, waramenyera agashahara. Ese aho ngo mishenga baraguhemba agashahara. Baragudu faranga tukubesha. Ututinya no kuvuga kugira ngo muhira ntabure rasiyo. Mwere data. Trust in Jesus Christ. Iyo umuntu bwakunyegeye nutinya umuntu no mutinya Imana yonyene. Wemere guheba byose ku bwa Kristo niko Paulo yarabaye kandi iyo wemeye guheba ni uronka byinshi. Amen. Amen. Okay, simbe mu Bagalatiya 1. Abagalatiya 1 igice ca mbere murongo w'9 n'uw'10. Ndaza gusa mu Congereza mu nsomere. Abagalatiya 1 mu gice ca mbere murongo w'9 n'uw'10 y'imirongo ndiko ndababwira muyifate muyandike muyisubire muhira muyisome uza gukenera aho nayanditse ndayimuha ayandike ko navuze nihuta kugira ngo ibe ikintu kici wawe uge nusenga umwami nimba ukekeranya ku by'ubuntu bw'Imana.
ubikekeranyako ugende muhira usenge. igice cambere umurongo w'icenda n'uwa 10. ya dusome Abagalatiya igice cambere umurongo w'icenda n'uwa 10. Nk'uko twabanje kubivuga nanone nongeye kubivuga ndi niba umuntu ababwira ubutumwa budahura nubwo mwemeye mbere avumwe. Okay, reka duhagarare ngaho. Umuntu nimba ababwira ubutumwa bunyuranye nubwo twababwiye mbere agira iki? Avumwe. Paulo yavuga ubuhe butumwa? Twasomye umurongo mu byakozwe n'intumwa 2024. Paulo yavuga ubuhe butumwa? Ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Ubutumwa bwiza bw'iki? Bw'ubuntu bw'Imana. Mu Bagalatiya yavuze ngo nihagira umuntu ababwira ubutumwa bunyuranye nubwo twababwira akagira iki? Let him be accursed. Bear him be accursed. aho rero Now, this is all right, guys. Turi muri freedom talk. aho rero Sindasoma umurongo wa Ntaco mureke pasa, mureke asohore mu kica mushizemo. icyo kije ngo umuntu ubabwira ubutumwa butandukanye nubwo twababwiye twe duhita twumva babatama bacu bakera cyangwa se babasaza bacu bakera ibyo bigisha none bakavuga ngo umuntu ubabwira ibitandukanye n'ibyo mwumvishije bya mbere twumvishije mu bwoko ni umuyobo avumwe muri make ntibirefere kuri Paulo ibyo yigishije mbere abwira Abagalatiya twe tukirefera kuri ba sokuru ba hano muri buno buzima abandi ubutumwa Okay, reka ndabijane muri context. Reka ndagato pastor. Reka ndabijane muri context. Aba Paulo mbega yuko aravuga ni bande ngaha. Nabigisha Judaism, idini ry'Abayuda. Ubusome mu byakozwe n'intumwa no mu bitabo bya Paulo. Paulo ahantu hose aciye yigisha Abayuda baca baza bakaza kuvuga amategeko. Bimwe natangura mvuga abantu bakaba bisenya. Kandi ugiye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 14 na 15 niho habaye icyo bita Concile de Jerusalem. Inama yabereye Yerusalemu. Paulo na Baranaba bagiye Yerusalemu gusigura inyigisho bigisha. Abo bantu kandi bari abantu bakurikira Yakobo mwene wabona Yesu. Bamwe ngo bitira ngo idini ry'Abayuda ry'abakebwe. Bigisha Kristo bagacamuvanga n'imigenzo. Ngo Kristo gukebwa, gudakebwe ngo ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana, ntushobora gukizwa ngo bikwire. Ngwizere Kristo mu gumuvange n'imigenzo n'idini ry'Abayuda. No, barandika ikete aravuga bati kubera ko twemeza abanyamahanga amategeko nabasokuruza natwe ubwacu tutashoboye gukurikiza turaniye. Why should you do that? Unamusi rero hari imigwi ibiri yabigisha ubutumwa bw'amategeko. Nibo benshi ariko bari mu mico ibiri, ndabashira mu mico ibiri. Hari umuce w'abantu bakunda Imana mugabo bari mu kutamenya. Okay? Bari mu kutamenya. Abo barahari baratwigisha badufasha gukizwa ariko ntibashaka kudukuza ko ntibatwigisha ubuntu bw'Imana. Ahubwo badusubiza inyuma. Gusubira kuba tura ibikuri murabizi? Muri kine, uri kirinci gikuri mugace kigabo kivuga ngo ni kiridere gikomeye cyane. Hari umugwi wa kabiri, hari abantu bamaze kumva ubutumwa bwiza bw'ubuntu. Bamwe twarabibabwiye, twarabegere turababwira, barumvise abigisha ijambo ry'Imana ku mateleviziyo ho biruzuye ku social media, ariko kubera bafise inyungu badashaka kurekura. Bamwe nibigira 10 na mahera ni 6 nibiki badashaka kurekura, ari baca bahindukira bakavuga bati abo bantu mubirinde. Abo rero nibo Paulo avuga barakavumwa. Bajya basaza bari mu kutamenya, ntabwo turabasengera mu mwami Yesu abugurura amaso ko natwe twigeze kuba turi muri bo, turi mu kutamenya. Ariko umaze kumva ukuri ukanga kukwemera ukabana yigisha ikinyoma, hari umuntu yakwegereye umwe babiri ukanabibona, abo bantu Paulo avuga ngo barakagira iki? Barakavumwa. Ndatwa ijambo riremereye kuvuga muri kino gihe ariko is the truth, no kuri. Yari yababaye gaga baramukubita bakamwica akamumerera nabi. Hamwe newe hage muna gashavu ko mubiri ndibaza. Ngo barakagira iki? Bandanya pastor. Turangize. Context ni kintu gikomeye cyane. Umurongo wa 10. Mbese noneho nishimwe ry'abantu nshaka cyangwa n'iry'Imana cyangwa se none nishimwe ry'abantu nshaka cyangwa n'igiki igimana isuka ko umuntu ashobora kwigisha arondera gushimwa n'abantu. Iyo watahuye grace ntushobora kurondera kwigisha ngo abantu bakukomera amashi bakwemere. Utaratahura ubutumwa
urondera aba followers ama views abagukomera amashi urabona wumva ukeneye kwemerwa ya systeme y'isi ariko twebwe iyo systeme twarayivuyemo cyangwa se na